wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Shuri Ntimba 3:26 haravuga ngo ni vyiza ko umuntu arindira ahoze ugutabagwa kw'Imana. Sinzi ko muri biranyo ariko havuze ndagakuye mu gifaransa ndakora traduction iri direct. Ako aravuga ngo ni vyiza ni vyiza ko umuntu yizigira ugutabagwa kuhoraho, akitega ugutabagwa kuhoraho, akitega agakiza kuhoraho, atekereje. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Musubiramo ndabufate mu mutwe mu Kirundi karoroshe nimba uri umunebwe gufata ama verse ya Bibiliya. Lamentation 3:26 gucura intimba 3:26 havuga gute? Ni vyiza ko umuntu yizigira agakiza. Ni vyiza ko umuntu yizigira akitega agakiza kuhoraho atekereje. Bwana sifiwe sana. Mwayifasha. Ni vyiza ko umuntu yizigira akitega agakiza kuhoraho atekereje. Ni vizuri kwa mwanadamu, kwa Kiswahili wanasemaje? Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Haleluya. Haleluya. Ni bande bibaza yuko bigoye kurindira utekereje? Mbwira umucane ati biragoye. Ariko ni kwijambo ry'Imana ryavuze. Ni vyiza ko witega agakiza no gutabagwa n'uhoraho ugize gute? Tekereje. Ariko rero mu Gafaransa ntibavuga gutyo. Mu Gafaransa bo bavuga ngo il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Naimba navuze yuko gutekereza bigoye urindiriye gutabagwa, guhora hoho biragoye cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kurindira apana utekereje ngo utari agite, utagenda ugaruka, ariko kurindira kimya biragoye. Imana ibafashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo Imana ibafashe cyane. Biragoye kurindira uhoze. Muri iyi minsi ugerageje kuraba ibintu no kumviriza, muri iyi minsi abantu barafise ubwoba cyane cyane uno munsi kurusha iyindi yose. Wazi ikintu kimwe nibaza, rimwe iyo mufasha abantu nasanze biragoye gufasha umuntu utamutahura. Urabizi uri kuraraba umupira ukawurabira muri televiziyo, ufise ijisho rikwereka abakinyi bose ingene bapanze. Iyo umuntu yishe ipasi
twese turavuga ngo aravyishe, ngo yari guhanaka, ngo yari gupasiya hajya. Ariko iyo uriko uraraba televiziyo ufise ijisho rya rusangi ry'ivyo yari gukora. Ariko iyo umuntu ariko arakina ari mu kibuga, rayon yiwe aho amaso yiwe abona n'ingene ariko arajera information yihuta yo kugumana umupira n'abaje kumutera, ico ashobora kubona abantu babiri canke batatu. Rero avyishe, wowe uri hanze ukavuga ngo aravyishe, ngo nibamukuremo. Je nibaza ko ubu uri kuramudendereza rimwe na rimwe, kuko kuvuga ibintu atavyo urimwo biroroshe kuvuga ibintu birimo. Hari igihe rimwe na rimwe usanga umuntu arashobora kukuremesha akakubwira ngo komera, akakubwira ngo komera, ariko akabikubwira mutari kumwe. Nibaza yuko rimwe birasaba ko ibintu bibamwo kugira ngo umenye ingene bishusha. Rero ikintu cyose ugaragaza kugira ico gifashijemwo utakirimwo biratandukanye n'ikintu usanzwe urimo. Nico gituma iyo uja gufasha umuntu urugo rwiwe ruko ruronekara, iyo uriko uraja gufasha umuntu birukanye mu kazi, iyo uriko uraja gufasha umuntu ivyashara vyiwe bihejeje kugazwa canke binaniranye, iyo uriko uraja gufasha umuntu ariko arashikirwa n'icago, iyo ugiye no gufasha n'umuntu yabuze, rimwe na rimwe birasaba yuko uba warashikiwe n'ivyo arimwo kugira ngo ushobore kumufasha neza. Ndabizi ko utashobora kunyumva neza, ariko uraza gutahura ico nshaka kuvuga. Ijambo ry'Imana iryo twize ko ku munsi wa Mungu riratubwira ikintu gikomeye twasomye ngaha muri Yesaya igice ca 36. Niho nshaka gusoma. Mfatiye kuri uyu murongo duhejeje gusoma wo muri Lamentation. Je mu mutima wanje naye numva no munsi umenga ndashaka kumera nk'ugira meditation hamwe na wewe kugira ngo twemere ko ijambo ry'Imana riza kandi risubire kandi kuganza ivyiyumviro vyawe. Yesu ashimwe cyane. Yesaya 36 ku murongo wa 21, 36 21 havuga ikintu gikomeye cyane. Havuga ngo maze barihorera ntibamwishura ijambo na rimwe, kuko ijambo ry'umwami ryari ryavuze ngo ntimugire ico mwishura. Nako ndavuga nti muri kino gihe canke uyu munsi canke muri iyi minsi hari abantu benshi akubwira ati jewe no munsi ndi ngaha kubera nabuze iyonja. Hariho n'undi akubwira ati jewe ndi ngaha, uravyumva, ariko sinzi ivyamfashe kubona ndahari, ariko ndahari. Sivyo abantu b'Imana. Ariko kandi ndagomba gufatira ku kintu mushobora gutahura neza. Iyo umuntu mu buzima bwiwe ari mu bihe nk'ibi biba bisa n'ibintu tuba turimwo, abantu mu gisagara, abantu bafise ubwoba, abantu bumva ibintu vyinshi, abantu babona ibintu vyinshi, abandi muri mwebwe mwaraye nabi, abandi muri mwebwe mwagize amakesha mukaba muri ngaha, abandi mwaraye mu nduru zitaryoshe kumva ariko ukaba uri ngaha. Ndagomba kuvuga ngo birabaho mu buzima bw'umuntu guca mu gihe kiba kigoye kandi kiba giteye n'ubwoba. Inkuru nabasomeye narayihagaze ko ku munsi wa Mungu heze, n'igihe umwami Hezekiya yari arungikiwe amakuru mabi, bakamara umwanya muremure bumviriza umwansi ariko ababwira ingene ivyabo biheze, ingene bahwereye, ingene bagiye gupfa, ingene ejo batahabona. Umuntu yarambwiye muri ijya minsi ngo iyi minsi heza arambara ngo jewe ndi umuntu akunda gupanga ubuzima cane. Ngo muri programme zanje ndafise programme zo muri Octobre nari nahejeje kuzipanga, ariko ngo birangora kumva yuko ntashobora no gupanga n'umunsi w'ejo. Uravyumva?
kuko yiyumva ari ahantu menga no gutanga randevu yejo avuga ngo bige turengene havyuka hameze. Sasa hari ibihe je mpora nsoma muri Bibiliya ariko nkabisoma nk'inkuru, ariko hari ibintu tudatahura neza vyanditswe muri Bibiliya kuko tutabishiramwo ibigumbagumba vyacu, kuko tutashobora gutahura ivyabo bantu bariko baracamo. Ariko iyo uri kuraca ahantu hasa nkaho hatoroshe, niho ucuza kubona yuko iki gitabo ca Bibiliya kirimo abahizi b'ukwizera badasanzwe. Ni gute aba bantu babaye mu bihe vyabo bibi, uravyumva bisa kumbure nk'ivyo wowe uri kurumva canke uri kuracamwo, ariko bagahagarara mu kwizera. Uyu mwami yarabwiye abantu biwe, ababwira ikintu gikomeye cyane kandi nibaza c'inkoramutima, kandi arico kintu Satani akorerako. Ndashaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoba ni ikintu kibi. Bibiliya nta na rimwe twereka yuko ubwoba ari ikintu twe twikorako nk'abakristo. Ubwoba ni ikintu kibi, ariko kandi ubwoba buri naturel, ubwoba burumvikana. Iyo umuntu afise ubwoba ntiwo mucira urubanza, kuko rimwe na rimwe biba bifise ico biriko biravako, ubwoba bwiwe buba bufise ahantu buriko burava. Ariko kandi uyu munsi ndashaka gushimikira kuri iyi nkuru n'ijambo twasomye, iyo turindiriye ugutabagwa n'agakiza kuhoraho, ingene tugomba kubirindira dutekereje canke ducereje. Uyu mwami Hezekiya amaze kubona amakuru mabi ariko arashika ku bantu biwe, bakumva amakuru menshi, bakumva iterabwoba, kandi iryo terabwoba rigafatira ku bintu bifatika vyumvikana. Uyu mwami w'i Asiriya yabateye ubwoba afatiye kuri kahise n'amateka. Arababwira ngo mbega mwebwe muzoncika gute? Mbega Egiputa ntikomeye? Mbega abami bose jewe nanesheje ntibari bakomeye kubarusha? Mbega muzokwishimiriza Imana? Mbega mwokwishimiriza Imana gute? Mbega mwibaza yuko kugira ngo nesha abami bose nanesheje n'ibihugu byose nanesheje, mwibaza ko atari Imana yampaye ubushobozi bwo kubinesha? Uyu muntu yabateye ubwoba abanje kubanyiganyiza mu kwizera kwabo, kugira ngo ababwire yuko n'Imana bo kwizera ntishobora kubatabara, kuko nimurungitse kubategeka no kubacinyiza. Bamaze kubwigwa ayo makuru mabi angana gutya, abatasomye izi nkuru bashobora kuzisoma hejuru mugahitangura ahitangurira. Bamaze kumva aya makuru, umwami Hezekiya abwira abantu biwe bose, arababwira ngo uyu mugabo atuzaniye amakuru mabi, uyu muntu ariko aradutera ubwoba, niyaheza kuvuga ndasavye abantu mwese muce muhora. Ndasavye abantu mwese muhejeje kumumva mwihorere. Bibiliya ivuga ngo uyu mugabo ahejeje kubatera ubwoba no kubabwira yuko bagiye kuja munsi y'ubuja, agiye kubakandamiza, agiye kugira gute? Bibiliya ivuga ngo ihanga ryose rya Yuda, ihanga ryose ryari aho hantu rihejeje kuvyumviriza, ngo bose bagira gute? Barahora. Urabizi, naragerageje kumedita muri iyi ndwi kuri iri jambo, nsanga biragoye guhora, kuko mwese murafise ivyo muvuga, mwese murafise ariko kandi ngo inyuma yaho umwami ategeka abantu ngo ntihagire ubuvuga. Ariko umwami acakora ikintu gikomeye, ngo acagenda atuma intumwa kuri Yesaya, aravuga ngo genda mubwire Yesaya ngo umwami yambaye amagunira. Igihe bahoze bagahagarara bakareka kuvugisha uje kubatera ubwoba, Bibiliya itwereka mu makuru ari imbere yuko buguruye akanwa batanguye kuririra Imana. Iyo tuvuze guhora, ntibisobanura ko ubuzima bwawe budasubira kuvuga, ariko bisobanura ngo iyo atacu ufise uvuga ku biguteye ubwoba, haba hageze yuko utangura kubwira Imana, kuko yo irafite icyo ibivuga ko, kugira ngo icuza kuvuga wuguruye akanwa kawe kize kivuye mu kanwa k'Imana.
haleluya haleluya amen. Ndagomba gusoma inkuru iri muri Bibiliya ishigikira gato ico ndiko ndashaka kubashitsa k'uyu munsi. Samueli wa mbere gice ca 30. Samueli wa mbere gice ca 30. Samueli wa mbere igice ca 30 haratubwira inkuru dusanzwe tuzi, ariko kandi ndashaka kuvuga ngo hariho igihe ataco ufise wumva wovuga, kandi hariho igihe atanyishu ufise, hariho igihe udashobora gutahura ngo nigiki gikurikira, nigiki gikoreka, nigiki kiba. Hariho igihe c'agacerere, naco ntuhacanke, kuko iyo twiteze Imana naho rimwe tugomba kuyitega mu gacerere turindire kumva ico ishaka kuvuga. Igice ca 30 ca Samueli wa mbere guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo, nuko Dawidi n'ingabo ziwe bashika Isikuragi ku munsi ugira gatatu, basanga abamareki bateye igihugu c'ibumanuko n'ic'Isikuragi. Basanga Isikuragi bahanesheje, bahaturiye, banyaze abagore n'abari muri ico gisagara bose, abato n'abakuru. Ntibari bagize uwo wica atari ukubajana ari nyagano bakigira. Nuko Dawidi n'abantu biwe bashitse kuri ico gisagara, niko gusanga bagituriye, kandi abagore n'abana babo b'abahungu n'abakobwa bajanywe ari nyagano. Maze Dawidi n'abantu bari kumwe nawe baraturikisha bararira, gushitsa aho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bompi, Ahinowabu w'Iyezeri na Abigayeli yahora ari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari bajanywe ari nyagano. Maze Dawidi agira intuntu nyinshi, kuko abantu bavuga nk'abagomba kumutera amabuye. Bose bari n'akabonge ku bw'abana babo b'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi ariremesha yisunze Uhoraho Imana yiwe. Haleluya. Subiramwo aka kajambo gusute, ariko Dawidi ariremesha yisunze Imana yiwe. Hari ikintu natahuye mu ijambo ry'Imana uyu munsi nshaka kandi gusubira gushimikirako. Nasanze vy'ukuri nta muntu yo kuremesha ngo akubake nk'uko wewe wiyubaka mu Mana yawe. Ndagomba kuvuga ngo aba bantu bashikiwe n'ikibazo, iyi nkuru bamwe musanzwe muyizi abandi ntibayizi, ariko barashikiwe n'ikibazo. Ariko hari ikintu niga muri iyi nkuru ya Dawidi. Agarukanye n'abasoda biwe b'amajana bavuye kugwana kandi banesheje, agasanga igisagara cabo bagituriye ari Dawidi arabasirikare babatwaye abantu babo, ibintu bimeze nabi cyane. Bibiliya itubwira ngo hariho umubabaro mwinshi muri abo bantu, ku buryo Bibiliya ivuga ngo agahinda kuzura imitima yabo. Bibiliya inatubwira ngo aba bagabo bararize kugeza naho aba bagabo mu kurira kwabo no guturikisha bakarira batari bagishobora no kuronka amosozi, kuko telma bari bababajwe, bari baremerewe n'ibirayi bibashikiye n'amakuru bahasanze. Sinzi je na wewe ingene twifata iyo turi muri situation zibi cyane. Dufise inyifato zitandukanye, ariko kandi ndizera yuko hariho inyifato y'abantu b'Imana bagomba kugira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose sans exception baraturikisha bararira. Uravyumva, barasuka umubabaro wabo. Nibaza yuko bagize amarira hafi nk'ay'ikigandaro c'abantu babo, ariko Bibiliya itubwira yuko atabiziga vy'abantu babo babonye, ahubwo abantu babo bari batwawe nk'inyagano. Abantu bararira
muri iyo confusion, muri uko kubabara habaho inyifato zibiri zitandukanye. Uyu munsi nshishikara nshaka kuguhimiriza gufata imwe muri izo. Bose bahejeje kurira, sinzi ko bihanaguye, ariko kurira birateba bigahera. Ariko birivuga ngo bose bahejeje kurira muri ako gahinda, bamwe haguhora batangura gutera imihari Dawidi. Bamwe batangura kurondera guta umwikomo w'ikibazo kibashikiye kuri Dawidi. Reka ndakubwire muntu w'Imana, hariho ibintu biba mu buzima bwawe ushobora gucamwo ugahura navyo, ariko ndashaka kuvuga ngo si iminsi yose dufise ico tubivugako. Iyo wumva warengewe naho uri kuraca, ukumva nta n'ico ufise, nta n'insobanuro bifise ko, nturi oblige kuvuga. Hari n'igihe abantu bagucokoza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe Yobu yagwara akamererwa nabi, abagenzi biwe baramusavye uruhusha ngo mbega wo twemerera tukavuga. Ariko Bibiliya ivuga ngo igihe bamusaba ngo twemerere tuvuge, naho ivyo tuvuga biza kugukomeretsa, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yobu abemerera kuvuga. Ariko ngenda kubwira yuko mu kuvuga kwabo nta nyishu yigeze iva mu kanwa kabo, ahubwo mu kuvuga kwabo bongereje confusion, bamuzanira ibikomere kandi bavugishwa n'umubiri, kuko mu bisanzwe ntibari barekuriwe kuvuga, kuko si ibintu byose dufitiye insobanuro. Abasirikare ba Dawidi bahejeje kurira no gutakamba, Bibiliya ivuga ngo bahindukirira Dawidi hafi nk'abagira bamutera amabuye. Muze mu birabe, hari igihe umuntu ashwana n'umuntu, ariko uko volume igenda iraduga, uko avuga amajambo menshi, ukabona aravuye mu majambo aragiye muri action, akavuga ati rero ubundi amumena ibuye. Reka nakubwire, ijambo ry'Imana Paulo yaravuze ngo mudusengere kugira ngo igihe cyose twugurira akanwa, igihe cyose tuvuge nk'abanonsa les oracles du Seigneur. Mudusengere kugira ngo igihe cyose iyo turiko turavuga tuvuge nk'abavugishwa, kuko bishoboka yuko umwana w'umuntu ashobora kugurura akanwa ariko ntavuga iciyumviro c'Imana, ariko akavuga ari inspiré n'agahinda n'ishavu ryiwe canke n'ubwoba bwiwe. Ico gihe akonona kurusha uko ashobora kuba ariko arakiza. Aba bantu bararize bahejeje kurira, bahindukirira Dawidi, sinzi ibyo bamubariye, ariko Bibiliya itubwira ngo bagira bamurye, baramushavuriye, bagira bamutera amabuye. Hari hageze aho bava mu majambo bakaja muri action. Ariko Bibiliya itubwira ikintu kimwe, Bibiliya ntitubwira ko Dawidi yagiye kwishurana nabo ngo ngo nitwa twajanye. Dawidi ntatubwira ko yagiye kwishurana nabo. Bibiliya ivuga ngo Dawidi agenda mu nzu y'Imana, ahitamo kwiyubaka mu Mana. Ndibaza ko Dawidi yari afise inyishu zo kubaha. Ako ndashimira Imana kuko Dawidi yaza kwishurana nabo, kumbure bari no kumwica, ariko baramurungikiye imyampi, ariko ahejeje kubumviriza asanga ntayemerewe kuvuga, ariko acagenda imbere y'Imana atangura kuvuga rembloshe teleke telebo siteleke. Amaze kubwira Imana, Imana iramubwira ngo genda, abantu banyu bose muraza kubagaruza, kandi nta numwe apfa, nta numwe agira ico agize gute. Dawidi wundi bagira batera amabuye arababwira ati nimuze tugende. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hari igihe mu buzima bwacu bisaba yuko duceceka tukarindira agakiza no gutabarwa kw'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen, amina. Luka igice ca 4 hatubwira inkuru, igice ca 4 ca Luka guhera ku murongo wa 22 hatubwira inkuru yashitse mu gihe ca Yesu. Haleluya, amen. Mariko 4, pana Matayo,
pana Luka plutôt, Mariko 4 35. Marc 4 verset 35. Kuri uyu munsi bagorovye, aha ndashaka ko tuhamedita kuri iyi nkuru gatoya, Mariko 4:35. Kuri uyu munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imipfunda yisuka mu bwato bwariko buruzura, ariko we yari aryamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziririye. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubabaye ko turiko turapfa? Arikangura azibiza ingunza, abarira ikiyaga ati, hora utekereze. Umuyaga uraca, haba agahwekere rwose. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati, mbega uyu n'umuntu ki, umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Haleluya. Ni bande bari bamaze kumva iyi nkuru? Hari ikintu gitwenza muri Bibiliya. Aba bantu igihe umuyaga wari mwinshi bari bafise ubwoba, n'igihe Yesu yakoze igitangaza bagize ubwoba. Ariko kandi igituma ashaka kurangiriza gato kuri iyi nkuru, numva muri kino gitondo nshaka kuvugana n'umutima wawe nk'umusenzi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Numva nshaka kuvugana n'umutima wawe nk'umuntu afise ukwizera. Urabizi, hariho ibintu mu buzima dukwiye kwiyumvirako. Bibiliya itubwiye muri iyi nkuru ko Yesu yagiye mu bwato indani arasinzira. Ariko kandi ikintu iyi nkuru inyigisha ni iki? Iyi nkuru idutahuza cyangwa ikadufasha kumva yuko muri uru rugendo rwacu, muri ubu bwato bwawe urimwo, ashobora kuba ari akazi cyangwa umuryango wawe, cyangwa ashobora kuba ari igihugu cyawe. Ariko reka nkoresha aya majambo, turi mu bwato bwitwa Uburundi. Ariko kandi ubu bwato bwitwa Uburundi hari umuyaga mwinshi cyane. Muri uyo muyaga mwinshi wumvikana, uhuha, nta makuru menshi meza arimo. Nimwasohoka nka saa sita mukugura amatelefone yanyu, nta nkuru nyinshi muza gusangamo. Uravyumva? Baje, amakuru ni mabi cyane. Ariko kandi mu rundi ruhande ndashaka kuvuga ngo ico gutuma ushobora gusinzira ni iki? Ikigutuma ushobora gusinzira mu makuru menshi mabi no mu biteye ubwoba byinshi bigukikuje ni cavuzwe ubwa mbere. Bibiliya itubwira ngo Yesu yagiye mu bwato arasinzira ariryamira. Ariko ndashaka kubibutsa yuko Yesu igihe yaryama nuko yaryamye yavuze ngo tujabuke. Rero igikomeye nticari ikibazo kibashikiye muri iyo proje yo kujabuka. Igikomeye si ikibazo kibasanze mu nzira baje iyo yavuze. Naho gisakuza cyane kikavuza urwamo rwinshi, igikomeye nico yavuze. Ni bande bibaza ko hari ico Imana yavuze ku Burundi ciza? Ni bande bazi yuko umugambi w'Imana ku Burundi, peu importe ikintu cyose, ni bande bazi ko projet y'Imana kuri kino gihugu ari nziza? Ni bande bazi yuko projet y'Imana kuri Afrika ari nziza?
ni bande bizera yuko iki ni igihe cacu nk'abanyafurika, naho twaba turi mu ikorosi rigoye cyane, ariko ni bande bazi yuko mu gihe ari igihe cacu nk'abanyafurika co gukira no guhindukira no kuba beza no kubohoka no gutera imbere no kuja kure? Ni bande ivyo babizi? Bantu b'Imana, sinzi kubizi, ariko nimba ari ico kintu conyene mu mutima wanje nibaza ko nzi neza nkagitahura neza, sinokigusigurira, sinogusigurira, ntaco mfise mvuga ku bindi vyose, ariko mu mutima ndizera yuko umugambi w'Imana ari mwiza. Ariko kandi naho umugambi w'Imana ari mwiza, numva umenga hari umuyaga mwinshi. Narigeze kuja kuri plage muri Île Maurice. Umunsi hari imiyaga myinshi, igihe twari tuhari hari n'imvura myinshi gumigwa, uravyumva? Ariko murabona ingene ngana, mwiyumvira ahantu ushobora kumva ko umuyaga ugira untware, uravyumva? Hamwe musohoka mu nzu mwuguriye umutaka, wowe umutaka ukizinga, ivy'umutaka vyo ni teatre, kuko hariho imiyaga atavye imitaka, ugatangura rero kumva, rero ukumva ko hasigaye amasegonde make ukaguruka nawe.